Sakirimi kibi yatanze umurozi gufa. Abandi bati nyamwongera ikibi mu kindi yagemuriye intungurupfu. Umushahara w'ubuhemu buri gihe uzokwama arakamaramaza. Sagazisije urumuri, ubuzima bwo kuri iyi si bwugarijwe n'ibigeragezo bitandukanye. Abantu n'ibintu, ubukene n'ubutunzi, umunezero n'umubabaro, byose bizokwama ari ibigeragezo ku mwana w'umuntu. Nta munsi umwana w'umuntu azoronka agahenge. Abo tubona yuko bahiriwe ntibabura ibigeragezo byabo bingana n'icyubahiro cyabo. Kanatsinda umubindi ushira uvyimvye, inzu utararamo ntiwumenya yuko iva. Yamara imyenge y'inzu imenywa na nyeneyo. Abavuze ngo umuntu n'abantu, ngo umuntu n'uwogwiza inshuti ntibabeshe. Ariko agahaze nuko kugira ngo umenye inshuti y'ukuri atari cyoroshe. Kugira ngo uronke wowe kwizera 100% bisigaye ari umuzi w'ibuye. Kuko ivyubu bisigaye ari amayobera. Abitwa yuko ari abavandimwe basangiye ibere, benshi muri bo basigaye badacanwa haka. Basigaye barabana y'ingwe kubera ivyisi. Akabi kabishe nuko guhemuka bisigaye byarasasiwe indava mu miryango myinshi cyane, bivanye n'inzigo, ishari no kutifuriza ineza. Benshi muri twe twashise babimuke ndamuke. Murazi babimuke ndamuke abari bo. Nyine kugira nyine aronke diplome nyine sino cewe kwishuri ntonda kangahe. Kimba nibere mu madiri. Ashino mino misi usigaye utonda gake kweje. Amadiri ni hatari we gusa nibagombe ari he. Serve. Banzirindire kwanza. Je chakumenya aho abaye amahera kweje. Sa? Ndacyafise amahenga. Yiki none ushaka kumenya kugira? Chakumenya basakazi canke ico kiraka wakoze. We nakubwiye abo dukorana. Uze deje wa banko, deje wa ntu. Bajya bose jewe n'abantu biwanje. None ukora iki muri zo banki? Urumva utaraheza. Turakorana amadini menshi. None bakalorea. Nguhembwe. Sheki. Oya. Ngorane rero abantu yakantu ka ruguru ni karaguheramwe. Ndakubwira hani mu muji. Kazima navutse ruguru gashaka. Nurushaka. Wewe niba guhize ushaka je ndari. Amara sikibazo. Sawa. Je gusa ndaryohewe kubona ufise umunezero. Oya nukuri nta kibazo ha waratomboye. Sawa, merci beaucoup. Oya ntumye. Kagenda byakiruko. Saba rero bakoze ushaka. Ahamagara yo umuservere atuzaniriye nkoko. Servere. Kiago? Kia? Hayo nashaka ndakubaza. Ibintu washatse kumbwira ejo. Ariko nabonye menga ntakaryo harose ko tubiyaga nashaka kubimbwira. Kwanza bandi musabiki gongwe kubene ngo magari kabiri kose nandi mu cyumba ko nditegura kugira nsohoke. Nta kibazo. Ariko n'ikindi kintu ejo nakubwiye ko nshaka tuganira. Je ndibaza yuko umuntu mwiza burya n'ubushimwe. Kwanza yashise ndabashimire kuko ngene mwatwakiriye, ngene mwatwitayeho vraiment. Si bya bose kuri mwaragerageje kandi Imana ibahezagire kuri ivyo. Ariko je ndibaza yuko abarundi bayamaze mwineza yitugu yindi. Jewe kubw'ingene nabonye ingene mwavyifashemwo n'ingene mwadufashe mwatwakiriye, nabonye yuko na jewe kuri ico ciza mwakoze nizo nje gukora iciza. Make iciza citugu ikindi. Je ndibaza yuko mwatwakiriye ngaha mutubona muri turi bashasha mutatuzi mwumva ko turi gutyo. Ariko je ndibaza yuko kukungene gusa mwavyifashemo neza biraboneka yuko mwebwe mutara abantu
mukunda ibintu by'akajagari je ndibaza yuko ivyo nivyo navyo dukunda shika ko none rero muramu wanje hari ikintu nshaka kukubwira ariko icyo kintu ngenda kubwira ndashaka yuko unyizeza yuko ata muntu numwe kuri no si wofu kibwiye kubera ni ikintu kiri très dangereux bisigura yuko kimenyekanye n'abandi bantu batabikwiye kubimenya numva ko yobara icyo kibazo kandi icyo kintu ndibaza yuko cyo bakije gukingira umuryango kubera yuko umuryango nivyo kuba mubana muzinanye nyine ku bintu none shashika ku ngingo uraca kuri cyo menga sinzi erega nturanyizeza yuko itazomena ibanga none mwava ndakubwira ikintu ngo sinzo kivuga ntaramenyesha arico basivuga basinumva icyo arico urazi imbere yuko ibanga risohoka ubanza kumenya uri haye ko azorigumye so rero nimba nzi ko utazorigumye utazogira umutima wo kwihangana umva nurivuga gute okay nuko ikibazo cenda kabati nzoribika be burya nishika ngana numvise amajambo ngo ino nzu tubamo ni inzu company yabahaye ngo nivyo yego iyo company yaduhaye company yabahaye ino nzu none uratwenze ko company yaduhaye ino birangiye ko baye ko company none burya ko mbona yuko mbonmenga nawe numva na muvyara wanje agafaransa gaduga mama ko waciye ku ntebe y'ishuri uraba kampuni yose yizeye gusa mahoro aro bahereza inzu gusa shatse kuvuga iki make mahoro wonyine ku kazi niyo mwizigirwa hari umuntu mwiza ashobora guhabwa inzu abandi bakozi bose nibo bahinze ipange nakora make nawe uravyizeye ko nta bandi bantu bozi kuri kampuni hajya bahamaze imyaka myinshi gusumba mahoro bakora neza atanzu babaha ni benshi abatama bakutse iki n'iki abantu benshi bataraziro niwe cyaguteye ko vyemera cyo barigi none cyese ndakumva iyo ushaka kugana okay mama tureke vy'inzu ijya mahoro ijya modoka mahoro agendamwo y'akazi nibiki make niwe azi kunyonga imodoka wonyine ku kazi none ndakubaza none ko agendera mu modoka y'akazi ni ukuntu byumva kagenda mu modoka reka hari gitangaza iyo niyo bangu ushaka kumbwira ku kazi hari amamodoka menshi ariko kubera ko bafashe ijya modoka nyene ya boss lady ari bamuhaye ngo azagenderamo nuko babona kayikwiriye wabona ko kubera bayikwiriye none yindi ngorane niyi bamaso bose numvira kuragana bamaso niwe ntushobora kuyimvira yuko mu bakozi bose make akarusho kose kaje bagahereza amahoro akarusho kose kaje bagahereza amahoro ugacyubwira ngo no kumukunda nuko akora neza none ko ukungena umuzi mahoro neza ubu telefone yewe ubona yuko atayama hafi none kanda kubaza no kuba yama hafi jo niyo siri wanzaniye we mbwira ijambo ryamukuru none ko ari impande ya telefone uko abazi kumanya n'umwanya bashaka mu telefone ukaza okay mbega mu bakozi bose bari ku kazi niko bikari wahabwa karusho buri munsi we na boss lady baduga ruguru baduga amamisyo y'akazi amamisyo y'akazi adahera wewe none akazi gaheze twasha tubaho gute amamisyo y'akazi eko nawe wa muhungu wewe kanyegura reka nkucira gace urabona ivyo wamubona ngo amamisyo y'akazi bagenda ivyiza bakuzanira ivyefo na ruguru mahoro umugabo wawe mahoro ariwe muvyara wanje jiwe na boss lady umugore wa boss wacu twe dukorera barakundana barakundana bakiziki ivyo uriko uravuga ubwo ntiwanyoye urumogi wa musore ariko umbona jevye bintu turasa ngo bagiziki suramo kandi ndana nkuko nabikubwiye ujye buriho nkimenya ko abantu bose bavuka n'umugabo wanje mwese muri abasazi ngo bagiziki umve ngo bagiziki wabinyijeje kuva kare yuko atabanguzo men ndabikubwiye kubera wewe ivyo kuravuga urafise ubwenge neza cyane ivyo kuravuga wowe urafite igihamya wowe urafite igihamya jewe sina wowe ntuncanganye mu mutwe ndarivuze ubona ko ngaha mwino nzu mwirirwa muravuga ya muhe sinzi ivyo muvuga mba mubikura hihe okay ndarivuze ndagiye ariko kurikirana kandi bamaso ariko iryo jambo ndakubwiye nuko nyene kandi nkiri uri kuravuga wowe ufite icemeza cyo kuri kuva ryari je nawe ndakuzanira kuva gishika ngatwara bwaganira kugira nze ndakuzanira amajambo nkayo nuko ndakubwiye gutyo kubera ubugira neza wanyerese boss lady ugomba kumbwira ko kundana n'umugabo wanje
ugomba kumbwira ko akunda n'umugabo wanje. Ndagusubiriremo. Barakunda. Aho ushatse kumbwira yuko aho baduga mu misiyo za haruguru baba baduganye mu vy'inkunda. Ubu rero wewe. Aho ugomba kumbwira ko ino nzu bayiduhe kubera amukunda kugira ikamunezeza. Aho ushaka kusubiramwo yuko nukuvuga kugira muhe akazi keza. Ni imodoka kugira azayitembereramwo. Ari urukundo rw'umugabo wanje. Rero wagira nini? Bagiye gukora ko rozi gukora rero gusoma abandi. Bamaso, urumva rero. Je ndibaza yuko urabizi yuko ryo ko ari muvyara wanje. Twakoranye kuviyo ruguru. Sindibuze kumuta mu bibazo ngo kubera ariko kuneza wanyeretse. Nukuri sindi bwemere yuko hari kibazo na kimwe cyo kuba ko je ndabibona. So rero nkuko twabisezeranyije kuva kare ibanga ntuzorimene umenye uko uzogifatamo ariko wibuke yuko abarundi bayamaze ati ngunya nka kubyiba yibonerako ugira ibihe byiza genda giye kukaza umuryango je mukuza mwana uje mu bw'ingora ibi nibiki koko ibi nibiki je biri hoya ibi nibyo shoboka nta nibyo nukwemera sishobora kuvyumva abona abantu bagenda bambaye amahereni mu zuru ngo n'ububose nkabibona buri kanya mwijoro ngo vyuka tugende kukazi buri kanya vyuka tugende tukata ko kazi umugabo avyuka ijoro akabariko oya kumbe kubereka abandi bantu n'ivyo badafise akazi mugabo baba kabaha akazi mugabo ntibahereza imodoka n'amazu harabura urukundo rwo kumukunda no kuvuga ko abandi badashoboye oya ibi byose nkabibona abana yanje ntabara jewe Munyana. Sawa. Kutanyakire genda kuzanira idukado kwa tukunda. Ayo gaba. Wanza ni iki? Nibiki? Wanza ni ikado. Urabona ko jendi ikirofa cyo kutuhendagiza ubwo uzanye mu bushashe ngaho gukora neza. Urashobora kuna kunjuwe ni warongoye umugore kuza cyo warongoye umwana. Ndiko ndakubaza. Wewe attention. Bana kuduranye fatira nkidebire. Uburaya gusa nguru umuntu ngo windero ngo wihagaze ko na boss wawe ngo ni boss lady gusa mwirirwa mu pfuta gira chef na rukubuhumbu gusobananira. Munyana. Ijuru mbarana nibiki? Wewe. Bose rye yagukoziki. Niradi kiravuga ntumva ko ndiko ndavuga. Niri ubusiki bazo nyabaki wewe. Ariko girushike kugeza aho ba indaya nkuko ukaba indaya no kuri boss wawe. Tukabangani baza kuri kurakora inzu kumba turaba ko dukora nk'abashumba. Akuhendera bikintu burikiye kurondera kuri ya mugore ni. Aho nyene. Ingeso mbi nkiye wozoyibana uzoyijana hehe. Nivirize wa mugore. Wewe wasono hakagira ngo numuntu kumbe n'uburaya gusa nta kindi kikuzuye. Wa mugore wewe nimba ari daimoni ya mayimuna ikira kuvugisha. Je nawe ukuri nimuza utange kubura indero kuri boss lady. Wahinyutse. Nene nsuri biki? Wahinyutse. Nibiki? Kuva akigire hose nguru umuntu mwiza mama ijoro wibyukisha ijoro kumbe ntumbaze yo mugiye kubunabuna mu mahoteli. Ubu rero wahinyutse. Wewe umusazi uri biki? Wasazi. Nta nibindi navyo ufite. Je na boss. Nta nibindi navyo ufite wovuga. Je na boss lady.
urumva iyo muriko muragenda mwe muranyika munyika nk'amajini ntawe babona gusa uone pima ko mvunyaye uravunyene ngene bagutwara bakwikoreye urangene munyene bagutwara bakwikoreye we pima korako kumvunyaye korako nakorera ko nanje ndi umugore mwe nonzu nakubwira neza pima uhindura igikoni we korako none komvunyaye korako n'uburaya gusa kunanira office boss lady ngo gamuriko mu buraya muri ko mutuka tugiye mutuka kumbe ngiye kuraya gutayo nta nindero mufise ahubwo wewe wamenyekanye ntabwo rero uraza nguje gukora ko kuri jewe munyana jewe gukora we kora kuno ahubwo wewe we kora kuri ubwoko mumva mu murari urabunye ngira bagutwara uko genda ubwo ninde ubwira wowe ubu rero karashingani rero icyo ngabya kunaniye hari umugabo arafatana ngahamu mwebwe muri ko mahano namwe boss ntafite ahubwo wewe hari umugabo jenga arafatana gira nawe kugira ko matuhuza kuko ibi bintu tangu urigisha wowe si bisanzwe ushobora kuburindira kuri boss ndi wanje gabanya uburaya ibyo mukora imana irababona nubone wiri ugendagenda ubundabundwa byo mugabo ubundabunda abonwa n'uhagaze bana kwigira umweranda kandi uri ingwe y'amabara ibintu wigira turabibona nakwigira umuntu w'umweranda turabibona ikirofa wewe ntungira ikirofa itugira ndabibona ibyo wajya ukasiga ngana arabibona n'umwaya kondeka ibyo wigira byose narabibona byose nyukanga nangimbwa kuko nawe ujye wahamugenda sinamanda guhagarara ushaka kuri mbisa nigire mu nzu ushaka kuri manzi ari no boss leta yombwira cyangwa ukamubona manzi wimbwira neza wigira ngo umuntu mwiza no kuyagoza niruka mbama akazi kumba nako muri kwa mu mara yanga mazu buzani mbisa nigire mu nzu niruka mpana nawe wakapanye mukuzofita abaye umugabo w'indagu so bari kurabona